veut dire quoi? Babandi la 10e, 11e promotion. La 10e promotion. Abari ngaha. Bari 12. Bari bagira baheze EFA. Alors propose est-ce que murashobora kwemera mugatangurana n'aba? Ils ont accepté ko dutangurana bishasha. Nibarya mubona ba Colonel Vyayo ba Muhisi ba Siro ndayirukiye nibe menga nabajije abari ngaha menga hasige batatu kandi andi ba ari tabyimana. Tangurana rero la formation yari imeze gute? Sciences fondamentales. Principalement le professeur Terris. Abari barasokro kita professeur libre baba permanent. Muga abandi bari kubera bari bake bagenda kwiga kuri NS. Niho hari professeur NS. Niyo baje kwiga kuru iyo batari disponible. Natwe yenagize science économique et administrative principalement les cours twe twazigira muri faculté d'économie kwigana na muri faculté d'économie kuri université niyo twagenda principalement niyo twazigira to sauf quelques cours bari turonse de professeur vacataire baraza ngaha. C'était dur twama mwibarabara itukoso kandi kwanana na cours militaire nzi ko ari ukibikimeze ubu wagira kuri militaire mu gitondo twiruka tugira ku mugoroba tuvuye bakadukubita katwirukana twagira avec nama vacances make muci twagira mashamba kwezi ameza ngahe nke twuguruye ya formation zinzi ko muzigira commando 3 mois nitwe twayuguruye igitego tweje iskam 3 mois ngo bagomba kudukuramwe ibintu nivyo rero mwakoze murumva rengana ko binovuga nti twarahombye cyane kutaja tabandanye formation yo mu Birigi yani mwe kwikomera amashi murabona sinza abo tugeze ko turi kuri combien centième promotion ubu 54 murumva bongo amaze gusohoka des intellectuels murabazi benshi des docteurs de akwisi yose ngira ngo nitwe tugize Burundi les officiers muri mwiterambere donc vive donc kandi mwakoze kumpamagara n'ukuri kuja imbere yanyu vive umuntu yumva icyo cyumviro la création de l'institut supérieur de cadre métier murakoze. mbega uno musi umuntu yokwibaza n'urukundo rwatumye abo bazungu babigisha ibijanye babashira muri iryo shure babaha inyigisho canke hari ikindi coba cari inyuma mu kubaha izo nyigisho abo
ikintu cya mbere ni ukubwira ko cyose abazungu baduhaye ishuri ni abategetsi b'u Burundi nibo bakereye ishuri, bagomba ishuri y'intwaza iforoma abofisiye b'ubwenge, kuko kare twabarungika mu Bubirigi byarazimba igihugu, hama n'ibihe ntibyari bigihuye, bashaka tumira twe ntitwobigishiriza ngako ko dufise aba ofisiye bari babaye forme kera, ko dufise aba ofisiye bari barabaye forme kera hariya, mwe ntimuzana mu bwenge ngako amaturika abantu hariya, niko byatanguye. Baca bagira inama rero na Université y'u Burundi yari ifise uburyo kurusha, caje hamwe niho baca bakereya ishuri. Kiriya gihe n'uno munsi mwebwe hariho akantu mwobona mwoshima ingene inyigisho zagiye zitera intambwe? Mpejeje kumviriza nk'ivyo bahejeje kutugira expose ngaha, tugeze kure cyane, gose, dufise des savants. Hanyuma rero atakarusha, isi yose irimo abo ofisiye Burundi, nta namwe uzomwe udasanga mu ofisiye Burundi kandi ari umuntu ni expert akomeye. Tureke ngaha rero mu gihugu iwacu ngira murabona dari ministere na service ama societe tukonsora, ni karusho kanini cyane gose, tugeze kure cyane, ahubwo je navuze umuntu yiyumvira icyumviro gukereya yishuri barakwiye kumushira mu bitabo byerana. Nukuri ego nta kajambo mwotekerera uno munsi abarundi na cyane ugwaruka kugira bashobore namba bohurumbira ishuri kaminuza ya ISCAM? Jewe murabona nije nayitanguye, twari bakeya, yari amafaketi yarabiri, ariko ndavye ivyo numvise uno munsi ama expose tugeze kure cyane, niko turahambye abazungu. Jewe nimvira ko urugwaruka rw'iwacu iyi shuri go yihurumbira kurusha, uko noneho urumva sukumusobusoda gusa, yego ni inkofero bambara, mugabo umutwe ukorera igihugu cyose. Ronko mbonye kandi ifise possibilité nyinshi, ifise ama infrastructure nazibonye, ifise abarimu bakomeye, ifise uburyo butari buke, nihanura urwaruka rukiri jeune kuhurumbira ishuri kugira amahoro. Oui, mon colonel, vous êtes de la première promotion à l'ISCAM. Mbega twomenya muri ino ndwi ibigiye kurangurwa, mbega ibimaze kurangurwa byo nibimeze gute? Murakoze. Je nitwa Colonel Hamenyimana Gerard, oje ndongoye kaminuza ya gisirikare ISCAM. Muri iyi ndwi hariwe ISCAM oje kugurura ubunyene, abyinshi turarangura. Mugabo kizorangurwamo ni ivyigwa y'amasiyansi baraza bakavuga, ama n'ivyo vya culturel, ama n'inkino. Rero mbere yuko twugurura ishuri umwaka w'ishuri itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu. Murakoze. Ari ivyarangutse ibi n'ibi. Kaminuza ya ISCAM kuva itanguye ibyangutse ni byinshi, nk'ubu twinjije umugwi ugera 54, duharuye abamaze guca ngaha baje ngaha 24,800. Numva se bake barize ikigo bitandukanye, kuko bari babwiye abanyo baravuga byinshi by'ibice byose bigize igihugu n'ibigize ibisoda, bose baravyiza baje baraca ngaha. Naho turasigaranye abashika 800 bakiriko barakurikirana ivyigwa, baza baraheza ku mwaka ku mwaka. Mbega imigambi yakazoza ni yahe? Bwa mbere hoho kwigisha biragora, haraba muri byoroha n'ibigora, aho bishika ugasanga uburyo buratevye kuboneka, aho ugasanga yagiye biragora n'abandi atavyaraduciye ko ya politiki, ugasanga haraba badashoboye guheza, baratangwe mugo ntibaheze. Imigambi dufitiye ishuri isanzwe, ishuri ni kaminuza nyene, si umugambi kujana n'igihugu, mbona akazoza y'igihugu natwe tukayikoramo mu byo tujejwe,
y'umutekano kuko n'abakora ibindi bakora ku mutekano wamaze kuboneka. Ibyo turiko turakorana rero ni n'umugambi w'igihugu. Twe twisunze ivyigwa by'ubushakashatsi mwanabibonye bugezweho kuko ubushakashatsi burahinduka ko isikama yatanguye bumeze siko bukimeze, rero tuja tujana n'ibihe.